Amahoro y'Imana abane namwe, ni Pastor Nduwimana Joseph asanzwe aremesha ikiganiro ugusenga guhindura ibintu. Iki kiganiro yo gusenga guhindura ibintu kiriko kirafasha abatari bake. Tugisanga kuri YouTube, tukagisanga kuri Facebook. Aho no kuvuga ibitangaza n'ibimenyetso Imana iri kirakora kubwo gusenga canke kubwo gusengera abandi, ni bitangaza bikomeye cyane. Ubikeneye urashobora kwandika Pastor Nduwimana Joseph kuri YouTube. Akaba ari bwo bwa mbere ubonye iyi video canke i-link, uragira sabone kugira ngo message zose tuza turashirako zigushikire. Ivyo ni vy'agaciro kandi ivyo ni vy'umumaro mu buryo bukomeye cyane. Ndazi ko Imana iri kirakora ibitangaza n'ibimenyetso, nawe bizogukorako. Amasengesho nsenga ndazi ko azokukorako. Hanyuma rero twagomba dusome hariya muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cyaho ca 21. Turasoma ku murongo waho wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kundanzi y'amajambo aravuga ngo Yesu yiyerekanira ku kiyaga Tiberiya ku murongo wa mbere. Hanyuma y'ivyo Yesu yiyereka abigishwa ukundi gusha ari ku kiyaga Tiberiya, kandi uburyo yiyerekanye n'ubu. Simoni Petero na Toma ari we hasa bari kumwe na Natanayeli w'Ikana i Galilaya na bene Zebedeyi n'abandi bigishwa babiri. Imana nishimwe. N'aya majambo nagomba ko tuvugana ko, ariko cyane cyane ijambo rikomeye ni iri jambo rivuga ngo Yesu akwiyereke ukundi gushasha. Biraboneka ko aba bantu Yesu yari yarabiyeretse igice cya mbere, yari yabiyeretse icya kabiri kandi yari yabiyeretse, kandi gitangaje uko yabiyereka ubwa mbere siko yabiyereka ubwa kabiri, uko yabiyereka ubwa kabiri siko yabiyereka ubwa gatatu. Ku mwanya kuwundi Kristo Yesu abafise ingene abasha kukwiyereka. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Aha tubona ngo mw'iryo joro bararoba, Simoni na ariwe Petero baja kuroba. Aravuga ati ndimwo ngomba mbona kugira neza kw'Imana. Akoranya nabo bantu twasomye amazina ngo baja kuroba. Agezeyo ngo bakesha ijoro, birirwa ijoro baroba, barabura n'ikintu na kimwe. Uyo mwanya baribaza, Petero yari umuhinga wo kuroba, nkuko nawe ushobora kuba uri umuhinga warize amashuri ariko uranondera akazi bikanka, nkuko ushobora kuba uri umuhinga wo kurima ukarima ariko ibintu ntusorome, nkuko ushobora kuba uri umuhinga mu kudandaza mbere ugakwega abantu mu buryo bukomeye ariko ukabakwega ariko ntibaze cyane, ukadandaza ntubone umwimbu, nkuko ushobora kuba ufise ishusho nziza y'igikundiro ku buryo wibaza ko abantu bose bo gukunda ariko ntihagire umuntu n'umwe aguhana igwere. Uri umukobwa ugeze mu bigero, urafise ishusho yo gukundwa ariko n'abagukunda n'abagukoresha ibyaha gusa saba kugirira umumaro. Abo rero nukuvuga ko hari ikintu usanga muri wewe ukeneye. Petero yari umuhinga mu buryo bukomeye ariko araroba abura n'ikintu na kimwe. Yesu adufashe cyane. Yari akeneye irindi tegeko, yari akeneye ubundi bushobozi, yari akeneye irindi jambo rivugwa n'umwami w'abantu, yari akeneye haleluya ubundi bushobozi buje buva ku mwami Imana. Biramucanga ijoro umurango, aravuga ati ibintu bibaho simbona icyabaye. Erega nawe hari abazimu bazibira umugisha wawe, erega nawe hari abadayimoni bazibira kuroranirwa kwawe, erega nawe hari abazimu bakingira kugera ku rugero isezerano ryawe riguhusha, amafaranga gukwepa, agakiza gukwepa, amahoro yabura, ukama mu bibazo bitandukanye, ukibaza icyo gukora, ukibaza icyo ufata bikanka. Ariko ndakuzaniye amakuru afadika. Imana yashoboye kwiyereka. Haleluya, haleluya. Petero Yesu yamwiyeretse ngo ukundi gusha. Bibiliya ivuga ngo ari kararoba, agize gucyahura n'umwami wacu Yesu aramwiyereka mu buryo bukomeye cyane. Yamwiyeretse gute? Aramubwira ati umviriza Petero, ubuhinga bwawe ntaho ngo kugeza ariko urakeneye ubushobozi bwanje, urakeneye ijambo ry'ufise ububasha, urakeneye nibyo urazi kuroba kandi wahora uroba amafi menshi
kenshi ariko ubu wabuze. Ni kubera iki wabuze? Imana idufashe cyane. Hariho ubundi bushobozi bw'umwami Imana ukeneye kubona Yesu akakwiyereka ukundi gusha. Ndagomba kugusengera ngo Yesu akwiyereka ukundi gushasha kunyuranije n'ingene yakwiyeretse cya gihe. Uragomba kumva ingene yakwiyereka. Banza ukurikira intahe mwene data. Shalom, shalom. Shalom. Zabara mu izina rya Yesu. Amen. Nanje ndashima Imana yo ngaha. Haleluya. Amen. Nari maranye ingwara ya kanseri imyaka 7. Haleluya. Iyo ngwara ya kanseri bayintoreye muri Kenya. Bamaze kuyintora muri Kenya, umudokiteri arambwira ati ko ariho ikigufata ntihagire umuntu n'umwe uzigera ubibwira. Byaramfata nkaguma ngira uduhute duto kw'iribere ry'iburyo, umusonga ukafata cyane nkagomba gupfa. Arambwira ati ntusubire kuba i Nairobi, ahubwo subira mu gihugu cy'iwanyu kubera ari ahantu hashushe. Maze kugera ino sinigeze mbwira n'umuntu n'umwe ko mfise iyo ngwara ya kanseri. Naragiye mu vyumba bitandukanye bishika nko mu vyumba 11 kuko navukiye mu muryango w'Abadventiste, urazi ko badakunda ibintu byo kuja mu vyumba by'amasengesho. Ariko kuva mu kwezi kwa kane umukusine wanje anzana kuri urushengero bari bagisengera ku Ijabe. Ubwa mbere ndamutura ibibazo nari mfise kuko mu mwaka mu 2021 mu kwezi kw'icenda naragize accident, nagenda kurangura muri Kenya. Maze kugera muri Tanzania tugira accident. Ni Imana yashatse yuko ngera gutabarirwa mu rushengero. Haleluya. Tumaze kugira accident muri aziti ya modoka ukuntu ziba zingana n'abantu baba bariyo, twarokotse turi abantu batatu. Haleluya. Bariko boza abantu kugira ngo badushire muri morgue ngo jeje nduza ukuboko. Haleluya. Inyuma yaho niho nagumye ngira ubuzima bubi. Umugabo aranta kubera ubutunzi bwanje bwose bwari kweze, anta mu nzu yo gupanga, ndagirirwa nabi gushika naho tension yanje yaguma iri kuri 19 idashobora kumanuka. Niho nagenda kwa Dr. Ozayi, arambwira ati tension yawe imeze nabi kandi madame urafise ikibazo gikomeye cyane. Ndamubwira ati doctor, ibibazo byose jewe ngendana ndabizi, ariko nigeze ambwira n'ikintu na kimwe. Ico gihe umukusine wanje arambwira ati burya ibibazo byawe byakurambiye, reka ndakujana ahantu jewe natabariye. Anyereka kuri rushengero. Haleluya. Hari mu kwezi kwa kane umukozi w'Imana ndicara aransengera, arambwira ati mu kuguru kwawe baragushize mu isato. Ndamubwira ati uku kuguru nyene umbwiye ko kuri mu isato niko nyene nagizemo accident, manikwa ukuguru amezi 6 kwa Simba. Atari ndashima kuko maze kuja mu bitaro niho umugabo wanje yacafatana n'uyo muhabara acaramufata mpiri n'ubu bamaranye imyaka 2. Haleluya. Maze gushikanga rero umukozi w'Imana arambira ubugira kabiri subiyeyo ati madame ni wakire gukira kanseri mu izina rya Yesu. Nanjye ndamubwira ati amen amen. Hama ndasubira kandi ku dogiteri mu nyuma ukwezi kumwe guheze asanga kanseri yanje yakize. Nshobora kubyemera kuko nari mfise gutekeranya muri jewe atoya kuko navuga ko nta muntu n'umwe ndigera numva yakize kanseri. Haleluya. Nongera ndagenda kwa Dr. Ozayi muri ville, yongera arapima arambwira ati yo madame ninde wagiye ku dogiteri wahe wafashe umuti wawe? Ndamubwira ati je nagiye ku mupapa w'umukozi w'Imana yitwa Joseph. Ukomeze kuyo mupapa akurongoye nukuri ati sinumva ahubwo numva umenga sinumva ukuntu byo babimeze. Atuzosubire kandi ugaruke mu 11 mpime ndayo. Peruka kujayo mu 11 avaya Noel nari nagiyeyo asanga di normal. Aho ukunze mubwira abazoza bona bose abandongeke. Ubwo n'ukuntu nagiriwe kufashika ngaha kuri gicana.
haleluya. Yesu aracyakora kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo uko yahoze ejo n'uyu munsi niko ari naijya ejo niko azohora. Birashoboka ko hari ibintu byabaye imbobane ku buzima bwawe, birashoboka ko hari ibintu byanutse byapfuye, birashoboka ko hari ibintu byabaye nabi, ariko urakeneye ko Yesu akwiyereka ukundi gusha. Birashoboka ko cyagiye yakwiyeretse mu ntambara, akakwiyereka mu mageragezwa, akakwiyereka ugwaye, akakwiyereka mu ntege nke, akakwiyereka akakugira neza, akakukiza urupfu, mbere bakakuroga ugakira ingwara n'ibindi byinshi n'impanuka nyinshi wagiye urengana. Ariko mu bihurimo uyu munsi urakeneye asubire kukwiyereka ukundi gushasha. Ndagomba nsengane nawe mwene data, isengesho ryanje rirashobora gutuma Yesu akwiyereka ukundi gushasha. Turahari ngo tubafashe, turahari ngo tubasengere, turahari ngo tubabohoze, turahari ngo tubasunikire mu bushobozi bw'Imana no mu bwiza bw'Imana, turahari ngo tubafate amaboko, turahari ngo tuboriyane cyangwa tubatumbereze, turahari ngo tubasubizemo intege, turahari ngo tubafashe gusenga kugira namwe umwami Imana asubire kubiyereka ukundi gusha. Reka senge mpamagara ijuru kugira ngo risubire kukwiyereka ukundi gusha. Nditeze ko hari ntahe, nditeze ko uzovuga ejo yuko inyuma y'amasengesho twasenze Imana yakwiyeretse ukundi gusha. Nuko uyu muntu ashinze intahe twamusengeye Imana ikamwiyereka ukundi gusha. Nawe uri bwumve iyi video, ndagomba Kristo Yesu yanesheje ku musaraba akwiyereka ukundi gusha. Imana yampamagaye, Imana yo mu ijuru, Imana yaremye uyu muntu agiye kumva ubu butumwa. Imana ishoboye byose, Imana idahindukana buhoro buhoro, Imana ibirema ikabikomeza. Niwe wavuze ngo mpamagara, wabyeremye ngo mpamagara nanjye ndakwitaba, ntabaza nanjye ndagutabara. Uyu muntu birashoboka ko afise intege nke, birashoboka ko ari mu mbobane z'urudaca, birashoboka ko ari mu isuriranya, ageze ahantu nk'amwe abigishwa bari bazimu kiyaga bakagera igihe basoza bikanga, nawe amazi imisi asenga biranga, amazi imisi asoza mu kazi ngo ubwato bubandanye imbere bwaranze, amazi imisi imbere n'inyuma, hari isuriranya ry'amajambo, hari isuriranya ry'amagwara, hari isuriranya ry'amadeni, hari isuriranya ry'ubukene, hari isuriranya ry'intambara. Ariko mpamagara ijuru ry'amajuru kugira ngo risubire kumwiyereka ukundi gusha. Nk'uko nizeye intahe z'ibitangaza n'ibimenyetso umaze ukora, uyu munsi ndamusengeye uyu muntu acumva iyi video, acumvira ijwi, uyu musonga ahantu wari umaze igihe ndawusohora mu izina rya Yesu, ndawusohora onondojezi, ndawusohora, ndahagarika umusonga, ndahagarika icumu rishinze mu rubavu, ndahagarika umusonga aho uri hose. Ndiko ndumva ijwi rimbwira ko umuntu wese azoraba iyi video agwaye umusonga ubasha gukora ibikomeye, ubasha kumutabara mu bushobozi n'ubushobozi bw'Imana yampaye. Mana nkorera kandi Mana data, uyu muntu ndamusengeye asangwa afise umusonga, asangwa afise paralize, asangwa afise ibinyanya bigendagenda mu buzima bwiwe, asangwa azungurirwa mu mutwe, asanzwe akama amate akumva umuriro waka mu nda no mu kanwa, asanzwe haleluya yuzuye ndacanga afise ikibazo. Ndategeka ubushobozi bw'iyampamagaye buyonze y'ingwara, buyonze y'idayimoni, buyonze ibisigo, buyonze impwemu mbi. Mana nditeze neza inyuma y'iyi sengesho ko hari icuri bukore. Mana ndamusengeye, ndaze inyuma y'iri sengesho dayimoni ndagutegeka, shetani ndagutegeka, wa muzimu ndagutegeka, sohoka mu izina rya Yesu. Rekura wa musonga mu izina rya Yesu, tsimangana wa mpwemu mbi mu izina rya Yesu. Haleluya. Nditeze uyu mwanya nyene ko hari ikintu uri bukore k'uyu muntu, ibitangaza n'ibimenyetso bikagaragara. Ndazi ko wihesha icubahiro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana igufashe kandi Imana ikugire neza. Ukaba hari umuntu uzi yoba afise ikibazo cyo gutegwa n'ibinyanya mu maguru canke mu maboko, ukaba hari umuntu uzi yoba afise ikibazo cyo kuzungurirwa, ukaba hari umuntu uzi yoba afise ikibazo cy'umusonga, ukibona iyi video yimurungikire, igihe aza kumvira isengesho rirarema igitangaza ku buzima bwiwe. Kandi nawe niwabona ukize uzocurungika audio uyiturungikire tumenye iby'Imana iri kirakora kuba twarungika isengesho. Yesu aguhezagira.